ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro kuvayo. Uno munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo raba ko muri kumwe. Turagiye gusoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Luka igice cya 2, turahera ku murongo wa 43 tugeze ku murongo wa 44. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Baronosoye iby'iyo minsi barahindukira. Uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu, abavyeyi biwe ntibabimenya, ariko bibwiye yuko ari mu igugu ryabo bagendanye, bagenda urugendo rw'umunsi wose, maze bamurondera mu nshuti no mu bazinanye. Amen. Mwami Yesu turagushimiye kubw'aya majambo. Reka ano majambo Mana ashikane benshi kugororoka. Nasamye nawe wivugire. Urakoze Mwami Yesu Kristo, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabe kandi tubizigiye. Amen. Niri jambo rero mukundwa tugomba gusangira, ijambo rivuga ngo raba ko muri kumwe. Aya majambo dusoma muri gitabo cya Luka n'amajambo avuga ukungene ukumwaka utashe abantu bategereza kugenda i Yerusalemu kugira ngo bahimbaze iminsi mikuru ya Pasika. Ano majambo y'Imana, ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cya Luka kubijanye n'inkuru ngo Yesu na Bikira Mariya na Yosefu aribo bari abavyeyi biwe, ngo Yesu amaze gukwiza imyaka 12 ngo baca bagendana nawe, baca bajana nawe, bafata urugendo ruje Yerusalemu kuja muri ivyo by'iminsi mikuru ya Pasika. Ngo bamaze kunonosora iby'iyo minsi, bisigura ngo bamaze kurangiza iby'iyo minsi, bararaba baca basanga Yesu ntibari kumwe, basanga Yesu yabasize, basanga Yesu yatakaye, baca bibwira kuja kumurondera mu igugu ry'abantu, baca kumurondera mu babanye, inshuti n'abavandimwe bo babizinanye. Aya majambo agomba kuvuga iki inshuti yanje mukundwa? Iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza, abatangira urugendo ruja mu ijuru kandi abarutanguranye na Yesu Kristo, bisigura ngo abarutanguye ari kumwe na Yesu Kristo. Ariko nagomba kubwira inshuti yanje mukundwa, umuntu arashobora gutanga urugendo ari kumwe na Yesu Kristo ariko akarurangiza atari kumwe na Yesu Kristo. Bivuga ngo abantu barashobora kuririmba Imana, umuntu arashobora kuvuga ubutumwa ariko akavuga ubutumwa Yesu atari kumwe nawe. Umuntu arashobora gukorera Imana ibicanke biriya anye ariko akabikora Yesu atari kumwe nawe, ariko akabikora Yesu atamwemera. Kino gihe mukundwa, igihe tugezemo, abantu benshi baravuga ubutumwa, abantu benshi barazura abapfuye, abantu benshi baramugurura ibimuga, ariko nagomba kubwira ngo suko bose bari kumwe na Yesu Kristo, suko bose Yesu abemera. Rero nagomba kubwira inshuti yanje mukundwa, birababaje ko umuntu azogera ku munsi w'iherezo hama Yesu akamubwira ngo sinigeze ndakumenya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cya Matayo igice cy'umurongo wa 22 kugeza ku 23, haravuga ngo kuri wa munsi benshi bazoza bambwire ngo twarazuye abapfuye mu izina ryawe, bambwire ngo twarasengeye abagwaye mu izina ryawe, bambwire ngo twarafashije, bambwire ngo twarakuririmbiye, bambwire ngo twarisonzesheje mu izina ryawe, ngo hama babwire ngo nimumbe imbere ko ntigeze ndabamenya mwabakora ibiziramwe. Rero nagomba kubwira inshuti mukundwa uri kurankurikirana, raba ko mukiri kumwe na Yesu, raba aho watakarije wongere ugaruke kwa Yesu, raba aho byapfiriye, raba ibyaha urimo byatumye Yesu aje kure yawe, raba ibintu ufadikanya, raba amanyanga ufadikanya agatuma Yesu atabana nawe, raba ibintu ukora bidahimbara umwami Yesu bituma Yesu atajana nawe, kuko Yesu yanga icyaha n'igisa naco n'igitutu caco. Ikintu cyose cyitwa icyaha Yesu nashobora kujana naco, Yesu nashobora kubana naco. Rero nagomba kubwira ngo raba neza wisuzume, ntuzusanga uri kurakorera Imana ariko Imana itakwemera, nusanga uri umuririmbyi uririmbira Imana ariko Yesu atakwemera, nusanga ukoreshwa ibitangaza bitandukanye ariko Yesu Kristo atakwemera. Raba aho watakarije, usubire ku murongo mwiza, wongere ufata n'urugendo na Yesu Kristo. Raba aho byapfiriye, nimba waraguye wongere uvyuke, wongere ufata n'urugendo na Yesu Kristo, wongere ufata umurongo mwiza uja mu ijuru, ufata n'urugendo na Kristo Yesu, kugira ngo bikunde kuri wa munsi nawe aza kubwira ngo twaragendanye, ngo ari kwagira ahantu uranta, twaragendanye hagere ahantu turavana. Tuti yanje mukundwa, biracyashoboka muri kano kanya, biracyashoboka ko witahura ukisubirako hama ukava mu byo urimo bidahimbara Imana, ukongera ugafatana urugendo na Yesu Kristo. Raba neza ko muri kumwe, ndasubiyemo ngo raba neza ko muri kumwe, nimba mutari kumwe urabe aho byapfiriye, wongere unywane na Yesu, wongere ufatane na Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.